ndabaramukije nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV ndabaha n'ikaze mu rukurikirane rw'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Ushobora kwibaza uti mbega mu kiganiro cy'uyu munsi turayaga kuki? Nshuti mukunzi wa Kugasaka Web TV sangwa ikaze. Bukeneza Boniface Yufese nije mugiye kubana mu kiganiro. Kuva Joe Biden yatangazwa ko yatsindiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma Kamala Harris akaba icegera ciwe, ubutumwa bw'abategetsi butandukanye ku isi burabandanya kwisukira, aho bwinshi muri bwo ari ubw'abashima intsinzi ya Joe Biden. Ubutumwa bwa mbere nubwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi aragira ati: "Mfise icyizere ko ugutorwa kwiwe kuzoba intango yo gutsimbataza imigenderanire y'ubucuti hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika." Ubundi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, uwo mutegetsi aragira ati: "Amerika ni inshuti yacu ikomeye cyane gusumba izindi, kandi ndizeye ko tugiye gukorana vya hafi ku vyihutirwa duhuriye ko, uhereye kwihindagurika ry'ikirere, ubudandaji n'umutekano." Narendra Modi, umushikiranganji wa mbere w'Ubuhinde agira ati: "Ni intsinzi ihebuje," ndetse akanashimira cyane Kamala Harris akomoka mu Buhinde ati: "Intsinzi yawe iciriye abandi nzira kandi irahimbaye cyane, atari gusa kuri ba nyoko wanyu ahubwo no ku Bahinde bose b'Abanyamerika." Nayo Angela Merkel arongoye Ubudagi yagize ati: "Ubucuti bwacu nabo hakurya y'inyanja ya Atlantique ni ikintu gikomeye cyane kugira dushobore guhangana n'ibibazo bikomeye vyo muri ibi bihe." Ubundi yagize icyo ashikirije ku ntsinzi ya Joe Biden ni Nicolas Maduro, umukuru w'igihugu cya Venezuela. Uyu mutegetsi aragira ati: "Igihugu canje kizokwama citeguriye ibiganiro ibihe byose, ndetse n'umwumvikano n'abenegihugu hamwe na Leta ya Amerika." Igihugu ca Canada naco nyene kikaba kitatanzwe mu gukeza Joe Biden ndetse na Kamala Harris. Justin Trudeau, umushikiranganji wa mbere wa Canada, arabandanya ati: "Ibihugu vyacu vyompi ni inshuti za hafi kandi bifatanije ibikorwa. Dufitanye umubano wihariye ku rwego mpuzamakungu. Ndishimiye gukorana namwe mwempi no gukomereza kubakira aho nyene." Benjamin Netanyahu, nawe umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Israel, yashimiye Joe Biden na Kamala Harris. Arabandanya agira ati: "Joe Biden, dufitanye umubano mwiza hagati yanje nawe umaze hafi imyaka 40, kandi ndakuzi ko kuba inshuti nziza ya Israel. Nishimiye gukorana namwe mwempi mu kurushaho gutsimbataza vy'umwihariko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel." Benjamin Netanyahu yaboneyeho akaryo ko gushimira Donald Trump kuvyo yagezeko mu mubano na Israel, harimwo nko kwemerera Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Israel, ndetse no kuhimurira ambasade ya Amerika, icyiyumviro kitashimwe na Palestine. Mu butumwa tumaze kuronka kandi ku ntsinzi ya Joe Biden, Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, aragira ati: "Abanyamerika bahisemwo perezida wabo. Dufise byinshi byo gukorana ngo tuve mu bibazo biriho muri iki gihe. Mureke dukorane." Nubwo biruko, Ayatollah Ali Khamenei, umutegetsi akomeye cyane wa Iran, hamwe na Alexander Lukashenko, perezida wa Belarus, ntibashima ivyavuye muri ayo matora, ndetse bakavuga ko
ari inkinamico ya demokarasi. Ubutumwa twurangiriza ko kubijanye n'itorwa rya Joe Biden ni ubutumwa bwa Andres Manuel Lopez Obrador, umukuru w'igihugu ca Mexique. Uyu mutegetsi avuga ko hakiri kare gushimira Joe Biden, akavuga ko akirindiriye ibibazo byose by'amategeko ko biva mu nzira, akomoza ku birego byatanzwe n'uruhande rwa Donald Trump ruvuga ko hari ibitagenze neza mu guharura amajwi, rukavuga ko habayemwo ubusuma. Mwomenya ariko ko Donald Trump atavyemezo yatanze, nayo Andres Manuel Lopez Obrador akaba yabwiye abamenyeshamakuru ati ntidushaka kuvyihutira, ntidushaka kubyorosha, kandi turashaka kubaha uguhitamwo kw'abantu n'uburenganzira bwabo. Nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, mwomenya ko mu bikuru Joe Biden yiyemeje harimwo kunga ubumwe bw'ibihugu. Bukeneza Boniface Yufese mwari kumwe, ndabashimire mwebwe mwese mwabanye nanje mu kiganiro. Mubandaye mugira ibihe byiza, ariko mwibuka kugira like, subscribe na share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira ku mwanya aho muherereye hose. Bye.